mwaramutse neza bavukanye namwe mwese mwandanye munkurikirana uno munyamwiza wo kwigishanya ingene tubandanye turonka amafaranga mu isoko mpuzamakungu ya cryptomone. Okay, tugomba twige ukuntu dushobora gukoresha strategie ya OneEcole mu gutuma lobo yacu kutudandariza ifaranga to twayitumye. No kuvuga rero OneEcole ukuntu imeze ni inzira utuma lobo gukora ikayikora inshuro imwe ikarangura inshuro imwe aje kurangura ikadandaza iyo nshuro nyene uyitumye hanyuma ikazana inyungu. Gombe gusaba kuyituma uyituma ari uko ivuyeyo iza inyungu. Iyo nzira rero ikora mu gihe byiza kugira inyungu zize zoroshe. Ku bantu usanga bataramenyeye cyane ni byiza gukora coin yamaze kumanuka cyane ubona ko yashitse hasi. Coin yamanutse iyo uyikoze ukayishira muri OneEcole na ya nyungu y'inyongera take profit call back iragushikira byoroshe. Kandi iyo ukuze coin yamanutse hari igihe coin bikiri muri mwe ufite yamanutse cyane, iyo coin ubwizo ushike muri positive izo ikuzana inyungu nyinshi kandi tufitana n'inyungu y'inyongera uzoronka amahera menshi. Iyo wakoze coin yamaze kumanuka hari akarusho kanini cyane. Gukora coin itaramanuka birasaba yuko ugira patience, kuko iyo waguze ukarangura hamiga kimanuka musi igiciro waranguriyeko ucumva yuko robito dandaza biri mu ruhombo ishirindira ikasitoka muri marché iyo umuzigo ikarindira iyo coin ikaduga igashika kuri cya giciro wayirangurira ko aho ikaduga hejuru bivanye n'inyungu yisabye n'ibose by'inyungu ya 3% ikaduga gashaka kuri 3% ikabona kuva mu isoko. Ni impamvu rero kugura coin uyigure muri OneEcole byasaba yuko uranza ukabona ko coin yamanutse. Bishitse naho coin ikaba yari yamanutse igasubira kandi ikamanuka kandi mwana waje kugura ntaco wagerageje mu gihe waguriye kuri stade yuko ubona ko coin yamanutse, kuko naho izoduka wewe tutanga gushikira kuronka amahera bwa mbere gusumba wundi yayikora iri hariya hejuru. Kandi ivyo vyama byabayeho kuko nishituma dukoresha robo ko bishobora gushika nubwo ubona ko coin yamanutse igihe ikamanuka kandi wowe wabonye ko hariya hije kumanuka. Kubera iki bavita obstacle zishobora kuza kuri marché ugasanga ufite nabwiye ko mu kuduga no kumanuka kuri coin bivana nantuze na demande offre ikabera kuri marché. Nimba abadandaza ba bitcoin kanaka bazanye ama pièces menshi kuri marché abazana bakaba benshi mushumba yuko icyo itakaza valeur kuca bizimbuka. Murabaze ko namwe bwiyo ibiraya vyeze akarorero usanga kenshi bikugwa 500 abake abantu baranguze acarangura kubasha ko ati byazimbutse biri hasi byakorotse sawa ati rendanguye reka mbika ndindire biduga. Niyo uranguye coin iri hasi uturindira ikaduga umenya mugabo ko waranguye hasi ikuzana inyungu vyoroshe usumba ujya yayiranguriye hejuru ikazobanza kumanuka kugira bakizonza kuduga kugira ishike giciro yari yayifatiye ko gasanga ayirindiye umwe yamuremure mugabo wayiranguye iri hasi ifata umwe yamuto cyane kugira iduge. Sawa tugende twa avance rero duhera hehe muri Royal Q muratse ko turabira fise muri Royal Q barindira connection hanyuma ukaraba muri za coin nababwira zimwe nziza zikora amamuvuma menshi. Murazi ko no kuri marché isanzwe tumenyereye ikayeri tumenyereye isanzwe ushobora kuba ushaka kwevaliwa kuvuga uti aha ku isoko y'iwacu ati ikintu gisohoka cyane n'ibiraya atufise ibiraya nakaravyo bica bihera moya n'umuto urarangura gacha bidandaza urarangura basaba batwara urarangura gacha bigenda no kuvuga ni ikintu usanga gifise muvumba nyinshi kirangurwa kikadandazwa kenshi ku munsi. Nizi coin sibiza kupfa gukora coin yari yose oyaye gura coin uzi yuko ikunzwe kwisi ikoreshwa igira muvuma zo kumanuka no kuduga. Coin ni volatile niyo coin nziza. Coin itari volatile si nziza. No kuvuga coin imanuka ikongera ikaduga. Imanuka abantu bakarangura hanyuma iduga igatanga amahera. Sivyo? Turaberera nk'akarorero kuri Pepe. Pepe
murindire connection mwihangane turabire kuri pepe ukuntu yifashe nimba twoyikora tubirabira hehe kuri graphique connection yifashe neza pepe turabira kuri graphique ntubona uti mbega ino coin noyigura canke sinoyigura kiraza kwirabira hajya muri globale mbega iri muri moye muri plus oya wirabira kuri graphique ntushobora kudetermina ino coin yamashe ntiyamanutse twinjiye muri pepe tugenda ukuvuga tureko twonyarutsa pepe wese murabona pepe pepe iri ngiyi mwese murayibona murabona iri muri si nako pepe niyi iri muri moins 62 umva bana kwizera duga kare mwanya yaremye muri moins 8 murabona abantu bayikoze ikatanga amahera cyane iziramanuka yongera iduga no kuvuga umuntu yifatiye muri moins 8 hanyuma ikabizigeze muri moins 53 no kuvuga ariko arajya amahera menshi cyane niyo mpamvu rero iyo ukoze coin yamanutse bifise agaciro kanini cyane sawa hanyuma ugacuyinjiramo uyinjiyemo ucubona graphique yayo ingene yifashe mu ncamake murabona aha turabiye muri time frame y'isaha murabona ngaha turabira mu isaha ingene coin yifashe murabona ngaha ni kuvuga mu ncamake mu isaha coin yari kwiramanuka urabiye muri 15 minutes naho imeze gute turabe ingene turabiye muri 15 minutes umuntu yorabira akabona ati mbega ino coin yifashe gute ni kuvuga agituwerema muri 15 minutes coin yifashe gute turengene yifashe mara coin agituwerema iri kwiramanuka cyane kubera ikiramanuka kubera iyi buji yahuje ikwereka yuko coin iri kwiramanuka murabona buji yahuje kwereka coin iri kwiramanuka kandi murabyo na bino biharuro ibi ni agituwerema ni kuvuga ama US tigezeho kuri marché imanuka murabona yuko kagama kabuja hamagira movement sivyo yiko yafisha huje iri kwiramanuka kandi murabona ikindi yafishije no hejuru yuko ihejeje kumanuka murabona ko yanditse igiharuro hejuru ibiri kurerekana ko naho byose ikasubika kamanuka igasubika duga ni obisake yobaye ubundi yobo yari yerekanye ko irundi igoma imanuke ni kuvuga ubutayiranguye kare acaza karindira ikanzi kamanuka ubu nawe murabona yuko itangiye kuzana akantu ko kuduga kuko yuko imanutse kenshi ishiduga mugabo rero ngaha ko muri agituwerema muri 15 minutes urarabira coin mugabo jijema ukore ugirejije neza ngene ko nifashe kenshi birabira mu isaha ngene yifashe aha muri 1 heure muri 1 heure ngene yifashe okay mara ko inikamanuka mugabo mara ko ikiri hejuru cyane nayo ikamanuka ntiyamanuka cyane ku buryo yo kwafisha nkuko mara nkaha aha yafishije yuko yari hejeje kumanuka aha murabona aha yafishije yuko hejeje kumanuka murabona yuko igihe yaduga ngaho yabanje kumanza kumanuka rero hamwe aha agitwera imigeze yo kwafisha hasi yuko hejeje kumanuka ugiye uri muri 1 heure cyangwa muri 4 heures utubona yuko coin yamanutse ku rugero rushimishije dufatire nk'akarero coin yamanutse usanze igeze ngaha winjiye agitwerema usanze igeze ngaha sivyo yafishije munsi ko yeje kumanuka n'iki gihe niyo ushobora gukora muri one call ubu niho nkaha iri ino itarafisha mwana kitara mirekana neza ko yaje kumanuka yashaka ko tumiva tukumanuka mugabo ntirerekana ko yaje kumanuka kuko yahejeje kuduga murabona hejuru yavyanditse irundi yanditse ko yaje kuduga uku murabona ngaha aha yaje kuduga unaho ikegirane ikitegezo gukora mu mvema zo kumanuka kuko ine mu kumanuka ntigenda ikwita umurongo nyene uranguruye igendira manuka mugabo itera irabepfo
ni ukuvuga rero iri muri movement zo kumanuka. Iyi rero ushobora kuyikora muri one call amweke ibe n'ishu ikorera muri margin call drop strategy. Rero ko niyo kora muri one call ni mu gihe usanze yifashe uko murabona yerekanye hasi kweje kumanuka ubona ibigomba igire ntigomba iduga bene n'ishuka muri one call. So ate usanze rero yifashe nk'uko mu ncamake agitwerema ucikora weje gukora rero ukigeze nka kuri graphique ukajija utikwe n'ingombe ndayikorere muri one call ushonda muri create mwese murayibona ngaha ngiyi create ushonda muri create hanyuma martingo strategy bot isanzwe ushonzemo nibwo yishonda amaso kwicana kandi ntihinduka ni yindi nyene hama gusuka ushonda muri create kandi create mayona kandi ngaha ushonda muri create waje ushonda muri create isanzwe iri mu isoko ushonda ngaha muri trade setting ko isanzwe iri muri iyi mu isoko kamere nk'uyikurayo kugira tuyikore muyibona. Okay, subiye inyuma kugira tuyikore neza muyibona neza. Kingana ndanyaruka mugabo urabona turi kuri graphique create hama create kandi hanyuma ugaca rero ugeze ngaha ucuja ngaha kuri trade setting ni kugira setting ibintu bija gukoresha ndayibwira inyungu ija kuzana ndayibwira ingene ija kuyipanga byose. Okay, shonda muri trade setting hanyuma ukamenya yuko uteza gukorera muri manual create na smart create urashaka kwikorera mu smart create nayo yikora mu buryo bwa margin call drop ikora mu buryo bwo kuragura irobija gura inshuro nyinshi nzoyibigisha hanyuma ahubwo nzoyibigisha mu nyumiyo ariko manual create aho ukayibwira yuko iyikorera yo nyene ivyo yibwiye ariko ngaha muri smart create kandi ni ibintu automatique bisanzwe bikozwe ni juste kwemeza gusa. Ariko manual create ni wowe wipanga uje kunzana inyungu nini ni wabona coin wandanije manuka ushugira uku uje kurangura ibinganuko. Okay, hanyuma manual create rero namwese manual create uhejeje kuyemeza ko manual create tuca ngaha muri first buy in amount. Muri first buy in amount nimba wateguye yuko iyo coin uyiha $100 sivyo ushushiramo $100 hari 160 ushaka $100 jere ndiko nkoresha 160 sivyo nshiramo ngaha ashiramo 160 yanje ayishiramwo uko hanyuma njushiramo 160 izi buto igusanga zimwe zugu izindi zugaye ibintu nk'ivyo iteza kuzuga zose sivyo hanyuma ukaza ngaha kuri margin call limit koja kubwira yuko igura inshuro imwe aya mafaranga yose uyihaye iyakoresha inshuro imwe kandi irangura inshuro imwe uca wemezamwo aha muri margin call limit mwese murabona margin call limit murabona margin call limit ushiramwo le chiffre 1 hanyuma aha tugeze aha kuri whole position take profit ratio ni kuvuga iyi ni inyungu uyitumye robo uca kunzana inyungu nini kuyiha inyungu ntoya akamaro kaje nakahe kuyiha inyungu ntoya nuko coin ishobora kuduka gato ikaduka gatoya kuko ntubuzi ingene isoko ija kwifata niyo mpamvu ushobora kuyiha inyungu niniya ugasanga robo birenaniye yuko ishikira kandi robo idashitse ku nyungu wayisavye nk'isoko gizo isoko inyungu ntoya kuko niyo vyashika ntibandanye iduga cyane ije kuzironka izo nyungu kuko wowe yinjiriye hasi uri suye kutaja kuba 2% sivyo hanyuma bishitse coin ikabandanye iduga haraho take profit twasizemwo iyo bitumije kuzana n'izindi nyungu zose iyo coin yoshaka kugerako nukuvuga ntuba bavuga ngo ndayihaye inyungu ntoya ngo hakinzana dukeya oya iduzana dukeya mbwiye coin itoduga cyane muga coin ibandanye iduga nizo zindi nyungu zose zikwegera nizo zose izo soka isoko kuri zikuzaniye sawa.
kwiha inyungu ntoya rero bifise akamaro ko udashobora kuba uri hafi ngo ugire icyo uta scalping canke Saint Emmanuel. Saint Emmanuel ugira ryari ni cya gihe coin waguze ugiye ni mu nyungu mugasanga robo ntishoboye gushika ku nyungu wayisabye ikitanga kuzisubiza inyuma nk'ihava isubira muri flotte rose nk'isubira musi y'igiciro waranguriye ko muri ico gihe ucubise scalping ugacuiseringa ukavyaka robo wowe ukabiseringa manuel muri izo nyungu yarigeze ko uzinjize ntizikujane sivyo okay. Rero mugibona ko tari hafi ngo ugije mu Saint Emmanuel uciye take profit ntoya kugira niburi utabona uti iyi ntija kubura 2% ibaye naho nayifatiye hanyuma ije kwisohora ntanje uza kwisohora kandi n'inyungu z'inyongera ndaja kwironka ko nta bwoba kuko iyi robo yacu irabifise n'ikintu ifise muri setting zayo sawa. Hanyuma tugeze cyangwa nkuru position take profit ubu naho tugeze kuri take profit aha huru position take profit callback niho ndabwiye nti inyungu y'inyongera yizana ryari inyungu y'inyongera yizana mu gihe coin ibananje duga robo irashika kuri za nyungu wayisure ku take profit ariko iriyongera na take profit callback ikayizana kubera iki niko ikoze. Rero uvuze ngo take profit callback wihaye 0,01 si ukuvuga ngo uja kuzana inyungu ya 0,01 oya ahubwo ni callback ni kuvuga coin izoduga nizo shaka kwi 200% mu kuduga hagiye kumanuka igiye gushita imanuka igeze kuri 0,01 ibo wavuze ngaha robo izosohoka isoko ni kuvuga ivyo yihaye ngaha bisohoka ariko bigeze ko coin imanuka yashitse autop yaho ivuga iti ndaje kuduga ngo imanuke bivanye n'ingene igendera buja igera mu muvome yo kumanuka ira ikamanuka iga kuri 0,01 isoko geze n'izo nyungu zose yarigeze ko igakigukata ni kuvuga 0,01 zikatwa ko kwiyo nyungu yarigeze ko zigasigara muri marché ukayitoza inyungu zose coin yarigeze ko ikuyemo 0,01 nico bisigura ngaho muri take profit callback okay. Rero kenshi dushamo 0,01 hanyuma tuhejeje ngaho tuzanga muri margin configuration margin configuration uhafyonze usangayo ikintu twa drop iki ni ikintu kidetermina niyo coin niyo robo yashika mu isoko ikabona coin cibanza kumanuka ntibandanye iduga ikirangura izi percentage uyihaye urugero niyo coin yabandanye imanuka hari gihe utuma robo mu isoko kugura coin hanyuma kwegura witumye hari ivyibanze maje kwibona hepfo byitwa buy in callback ivyibanze kirangura igishitse mu marché hama nimba coin cibandanye iduga uko nyene ikikoresha izo buy in callback wayihaye nibikidandaza muga mu gihe ishitse mu isoko sanga coin cibanza kumanuka cibanza kudashite yo kumanuka imanuka robo kirangura iyo drop wayihaye hanyuma gacibika amapiece akwiye sivyo ikacibibika ikarindira ikazoduga hanyuma kidandaza sawa. Drop rero ngaha cash no hanura abantu gukoresha 5 nko ya kuri 5 guca kuri 20 hama times ni inshuro ja kubikora kenshi nawo wira 1 cyangwa gumiza ho 2 ntaco bitwaye kenshi ahantu hakomeye gusa no kugira kudetermina ngaha kuri 5 wejeje kugira rero uca wemeza ngaha musi kuri shuwa kugira bijemwo ivyo ukoze bijemwo akwishuwa ukemeza okay. Hanyuma waje kwemeza tugeze ngaha kuri tuje gushaka margin configuration tugeze ngaha kuri buy in callback niwe nababwira ivyibanze uharobo kugira ishike ija mu isoko izo pièces ziguze no kuvuga ikitumye mu isoko ivyishikira idangurwe nyene vyibanze shikabuta ndio bita buy in callback ivyo rero nababwiye ko bikoresha mu gihe coin tabandanije manuka sawa tushiramo 0,01 kenshi buy in callback na take profit callback kenshi birangana kandi ntibishobora gusumba take profit ratio okay. Hanyuma oheje gushiramo uko iyi buto ntazogira umuntu ayikorako muzokwirinde gukora kuri iyi buto iguma yaka kiyaza kuyugara kuko ni ikintu system yadushiriyemo yo muri Royal Q kugira
amacoin aba agomba abe delisted kuri marché robo ntiyemere kuyakora ukikwereka yuko iyi coin iri mu kuva ku isoko kizira kuyikora kirazira rero kuyizimya kuko izimije uba wihaye gukora ibintu bigushaka gusha muri riske. Okay, hanyuma tugeze ngaha kuri advanced settings. Aha n'ahantu udatermina uti mbega ino robo ntumye ije kuguma ije gukora rimwe canke igume yisubiriza. Washaka kwibwira uti wewe rero ko nafise umwanya ngo menje mu kazi kenshi genda ugure hamaje kugura udandaze usubira wiyongere usubira ugure kandi amahera ngaho kuri balance usubira ugure uba wisubiriza ya commande naguha. Okay, niki wibwira uti oya jewe ndafise umwanya nta kibazo kandi nkoba gukora ibintu nyene nibonera genda wewe ukore hanyuma uhejeje usohoke. Ndasaba gutume kandi no kuvuga ibyo bintu vyemeza ngaha kuri cycle ngaha kuri cycle ngaha hanyuma hariho kandi na one shot ugomba kwicara muri cycle igume yisubiriza canke one shot igume ikore rimwe ikitaha. Kenshi umuntu arakonseya kubisha muri one shot kuko ni vyiza ko wayitumye isohoka hanyuma basubira ukayituma kandi urabanje kuraba eta ya coin kuko hari gihe uyituma muri cycle igakigenda igakora ko n'ikindi kamanuka munsi nawe commande wayitumye yaguriye hejuru kandi ko n'ikimanuka munsi usanga igumye yirindiriye kugira ya coin ibanze dugigere kuri rugero wayi wayigireho ya commande ya mbere ugasanga umuye muri no kurindira ariho iyo coin isohotse wowe usukaraba eta ya coin ukayifatira higeze ko musanga kunyuza amahera menshi ku munsi nibaza maze kwimenyerera nawe uri mu kazi kenshi gutuma robo ni ibintu bidatwara na 5 minutes ni ibintu byoroshe cyane. Okay, waje rero kugira one shot ucanga kuri save ukemeza kuri save kugira ivyo uheje kwemeza uvyemeza ubisavinge ubyahogisire. Okay, tenda kuri save hanyuma ukemeza no ngaha kuri sure. Okay, uhejeje bweze ngaha bageze yuko ubwira robo ibiciro irangurirako mbega robo ija kurangura ku biciro ibihe ishyize muri marché. Okay, robo ucibwira ibicija kurangurirako ugeze ngaha muri marché kuri first buy ni price kubera ko nese ngiri mu isoko ibiciro yabigumanye ubundi hoho iyo buto ibitumbereye ngaha just hamusi ya mabuto just ngaha musi ya mabuto ucufyondamwo muri first price muri first buy muri first preset buy in price ucifyondamwo heje kwifyondamwo ucufyonda kuri sure no kuvuga kufyonda kuri sure bisigura ngo ino coin robo uje kugurira ku biciro nyene coin igeze ko activement muri marché kuko umva wamanje kuraba kuri graphique. Okay, heje kwemeza igiciro robo irangurirako ucufyonda ngaha kuri activate ngaha juste ngaha muri activate kugira ibandanye. Ariko entretemps iyi buto iyi kiza kuyugurura muri one call kandi ankora muri one shot ayiyugura mu gihe washatse yuko izirisubiriza muri cycle iyo buto ushaka kuyugurura mu gihe utashize ko yisubiriza ucuyizenze ukayizimya ikazima. Okay, kwana yuko yazimye utubandanya renga kuri activate hanyuma ukacana kuri I understand hanyuma ukemeza kuri sure. Okay, maze kubona rero heje gukora coin ukabona ijambo pause yerekana yuko heje gukora kugira rero pime yuko byo ukirabe neza usike ubonetse ko byo nakoze bigiye muri marché ucugushanda ngaha iyi buto tour iyi deux fois kugira uruturune usubira inyuma ushike muri strategy narabwiye ko muri strategy ari urabira eta ya coin iri mu isoko kandi ubona na coin ko yasite mu isoko ngaha muri strategy. Ucubona uti ya coin yanje iri muri marché. Okay, birabira ngeto birabireho kubera connection muri zitameze neza mbonetse kwafisha ubundi hoho. Okay, ya coin yacu tuje gukora ngiyi iri muri marché. Okay, iri kwiye yambwira muvema zo kumanuka no kuduga iguma mu ivyo bintu coin ngira muvema volatilité ibintu nk'ivyo hama gatebe kaduga ikazana inyungu igashaka kwiteka profit wayisavye canke nayo kanayirenza igashaka kwiteka profit call back hanyuma kubana gusohoka market nuko rero ndaje mu nkurikirana
ikibazo mushaka kugira muze murabaza. Sawa.